Ikaze kuri G4G nimba uri mushasha hano hantu ndagusavye ukore subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi canke ukore sabone. Nimba ubikoze uri umuntu mwiza kuri twebwe. Ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Ndabizi twese turindiranye igishika umwaka mushasha wa 2025. Abenshi turamaze kumenya naho tuzowutangurira kandi abenshi twipfuza ko uzoba umwaka w'amahirwe n'imigisha ku buzima bwacu. Hari ibyo twipfuza gushikako, hari naho twipfuza gushika, ariko benshi usanga ibyo tuvuga canke ibyo dushaka uyu mwaka tugiye kurangiza twari tubikeneye canke twari twarabivuze canke twari twarabirahiye ko tuzobigerako. Uyu munsi rero muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu umuntu yokora kugira ngo atangure umwaka wa 2025. Ntibibe mu majambo gusa ariko habeho n'ibikorwa. Ugire ivyo utegura kugira uzoshike ko kuri 2025. Hama umwaka wa 2025 kugira ngo uze ube mwiza gusumba umwaka wa 2024. Iterambere ryawe sukuraba abandi ivyo bagezeko, ariko iterambere ryawe nukuraba aho wari uri ejo ko hatandukanye naho uri uyu munsi canke naho wipfuza kuzoba uri ejo. Uyu munsi rero ngiye kukubwira canke tugiye kurabira hamwe ibintu bitatu wokora imbere yuko uyu mwaka urangira bizogufasha gutegura umwaka wawe 2025 kugira ngo uze ugende neza. Ikintu ca mbere cyo gukora cyo gufasha gutegura umwaka canke cyo gukora imbere yuko uyu mwaka urangira kingira akamaro mu buzima bwawe canke mu buzima bwacu, gira ikintu bita bira. Ugire controle uko umwaka wawe wa 2024 wagenze. Rondera ahantu hatuje, ahantu hari agacerere, wicare wenyene, tore urupapuro n'ikaramu wandike urabe ingene umwaka wawe wagenze. Uhere mu kwa mbere kugira mu kwezi kwa12 urabe ibyagenze neza cane, urabe n'ibyagenze neza, ico wungutse uyu mwaka canke ibyo wishimiye canke ivyaguteye umunezero uyu mwaka, wongere urabe n'ivyakubabaje, urabe ibitagenze neza, urabe n'impamvu yatumye bitagenda neza. Nusanga impamvu ariyo ushobora guhindura uzuyihindure, nusanga impamvu atari yakuvuyeko urabe ingene uhindura strategy yo gukora ibintu vyawe. Wicare urabe aho wananiriwe, wongere wicare urabe ivyo washoboye, wandike ivyaguteye ubwoba canke ivyakunezereje canke ivyaguhombeje n'ivyaguteje imbere, urabe ivyagutwaye amahera, ivyagutwaye umunezero. Wongere ugenzure imigenderanire wagiranye n'abantu, abagenzi mwahuye muri 2024, abaguteje imbere, abagusubije inyuma, kugira ngo umenye ingene ufata ingingo uvuga ati aba bantu sinshaka gusubira kujana nabo muri 2025 ko batumye ntatera imbere canke nshika kuri ibintu, canke urabe ibintu vyose wipfuza canke washaka gushikako impamvu bitagenze uko wabishaka. Hama uhejeje kuraba ivyo bintu wongere urabe ibyagenze neza, naho ko bari akantu gatoyi ufata umwanya ugaserebure uvuga ati malgré canke ku vyabaye byose aka karakunze. Icara ukontrole neza, urabe intsinzi zawe, urabe ico washoboye n'ico ushoboye mu buzima bwawe, wongere urabe naho watsinzwe muri 2024. Bizogufasha gutegura umwaka wawe mushasha wa 2025 kuko uzogenda uvuga ati ivyari vyananiye vyari ibi, aho natsindiwe haraha, hanyuma ingendo umenye ingene upanga umwaka wawe mushasha. Mugabo ni bavuga ngo mu mwaka mushasha nshaka kuzobiki, mugabo utagenzuye aho wananiriwe ntushobora kugera ku ntsinzi canke ntushobora gukora ibintu bishasha mu gihe ukigendera muri vya bintu nyene, ukigendera muri zangeso canke ugikora ibintu kwa kundi nyene. Nimba ushaka ibintu bitandukanye n'ibyo wipfuza canke n'ibyo ushaka, hindura ingeso. Ibi nibi bizotuma ushika ku bintu bitandukanye, mugabo ukabandanya ukora ibintu nkuko wabikora muri 2024, umenye yuko resultat final canke kizoshikako bizoba bisa n'ivyo muri 2024 kubera yuko ntaco wahinduye, ariko hindura strategy, ugenzure urabe neza. Ibizogufasha gutegura umwaka wawe wa 2025. Ikintu ca kabiri cyo gukora imbere yuko umwaka urangira, kora ikintu bita gushima. Gushima canke ikintu bita guha agaciro ivyabaye. Ikiremwa muntu turemwe mu kudahazwa, tuguma dusaba, tuguma dushaka
niko ubuzima bumeze. Ariko ikintu ca mbere co gukora kandi ciza ni ugushimira Imana. Yego hari byinshi bitagenze neza mu mwaka wose nkuko wabishaka, ariko imbere yo gusaba ibindi no kwipfuza ibindi mu buzima canke mu wundi mwaka tugiye gutangura, ibuka ushime, kuko hari benshi mwatanguranye umwaka batakihari. Twarabuze abagenzi, imiryango, inshuti, hari abapfuye benshi bari bafise mbere n'indoto canke bari kabona yuko bazogera kure kuturusha ariko batakihari. Fata umwanya rero ushimire Imana. Igihambaye si ibyo wagezeko, ahubwo igihambaye kuri wewe ni uko ukihari. Gerageza wicare urimbure, urabe ivyari kuguhitana, urabe abakurusha ubwiza, icubahiro n'amafaranga ariko mutakiri kumwe. Wibuke amajoro waraye ubona umenga ntibuca canke ibintu wabona ko bigira biguhitana, ariko gushika uno munsi marigre naho ibintu bitagenze nkuko wavyipfuza canke nkuko wabishaka, ariko gushika uno munsi ubone ko kihari kandi ugihagaze. Iki kintu kizogufasha neza gutegura mu mutwe hawe. Wibuke ushime imbere yuko ugira icyo usaba cyose mu mwaka wa 2025, ariko wibuke gushimira Imana. Niki kintu kizogufasha. Ikindi kintu ca gatatu cyo gufasha imbere yuko umwaka urangira, akenshi iki kintu gitegura mu mutwe, gategura n'esprit yawe. Ni ikintu kigufasha kikanagusubizamwo inkomezi mu gihe uba wacise inkomezi canke uba wumva ibintu ugiye kubivamwo. Ico gukora ni iki rero? Fata urupapuro wandike ko ibintu utifuza ko muri 2025 udashaka kuzogenderamwo. Nimba ari ingeso ushaka guheba, ari abantu udashaka ko musubira kugenderana, canke ari ibindi bintu by'ibyo byose wagendeyemwo muri 2024 wabonye yuko aribyo byagusubije inyuma, kuko uzohejuru uzobahejeje kurimbura byatumye utera imbere n'udatera imbere. Hanyuma uvyandike ku rupapuro ibyo bintu utifuza. Uhejeje kuvyandika ku rupapuro, urwo rupapuro ucurutabura, hama ugende kuruta muri pubeli. Ibintu bizogutegura mu mutwe, byongere ifunguro na esprit yawe, ushire mu mutwe yuko izo ngeso uzihevye. Hanyuma uhejeje ibyo, fata urundi rupapuro n'ikaramu, wandike ivyipfuzo, ibyo wipfuza gushikako 2025. Wandike ko icyo ushaka gushikako, ibyo ushaka gukora. Hanyuma urwo rupapuro uruzinge, urubika ahantu. Buri kwezi iyo guheze uzohora uja kuraba uvuga ati reka ndabe ibyo nari niyemeje. Hamuhejeje kuraba ivyo bintu, wongere urabe ati ndiko ndabikora gute, ibyo niyemeje mu mwaka nzoba nabigize gute, mu mwaka nzoba nabishitseko. Ibi bintu bizotuma bigutera intege. Yego nta muntu ashobora gutegura imigambi yose ngo igende 100%, kuko ahantu uri Imana ntivyoca bigenda uko wabipanze, ariko ibi bintu bizotuma ugira intambwe mu buzima, uvuga ati ndiko ndakora cyane kugira nshike kuri iki. Yego naho utogishika ko mugabo uzotera intambwe mu buzima. Igikuru si kuraba ibyo abandi bageze ko canke igikuru si gushika kure cyane, ariko igikuru nuko utaba uwo wari urejo. Iterambere ryawe riza buke buke, ariko muko kuza buke buke birasaba gutegura. Ibi bintu niwavyandika ukabibika, ibi bizaba bimeze nk'umutwaro. N'abantu basenga, ntushobora gusenga utazi ibyo uriko urasengera. Rero ntushobora gukora utazi icyo uriko urakorera. Ngo jewe ngo muri 2025 navuze ngo ntegerezwa gutera imbere. None uzotera imbere gute udafise aho ibyo uriko urakora byari ibyo udafise ibikuraje? Muri fo kugira imigambi hanyuma ukayikorerako. Rero n'abantu basenga barasenga bavuga ati Imana jewe nipfuza iki, je nipfuza ko byogenda uko, mugabo abafise umutwaro. Ibi bintu bizogufasha cyane muri 2025 gutera intambwe kugira ngo uve ku rwego wahorako kugira ushike ku rundi. Ikintu ca nyuma arico ca kane gishobora kugufasha mw'uyu mwaka wa 2024 imbere yuko uhera, kugira ngo ushobore gutegura umwaka wa 2025. Tegura nimba ari umugambi ushaka gukora, nimba ari projet ushaka gukora, icara ubitegure, uvuga ati shaka ko bimera uko, shaka ko bigenda uko. Nimba ushaka kuba ufise miliyoni 2 canke 3 canke 10 kuri konte, icara uvuga ati jewe aya mahera azova mw'ibi bintu. Hanyuma urabe uvuga ati nimba kwezi ninziza ya canke bigenda uko, nzojya mbikaya canke bigenda uko nuko. Kubera yuko niba uvuga ngo jewe nzotangura kuyabika ndayabonye, ata mugambi uhari, uzosanga ibiyakwega ari byinshi. Ariko niba ufise umugambi uzovuga ati yamara naho ndayariye yose ndiko ndarengera, ngiye mu ideni, kuko ntashira ko aya mahera zoba ngiye mu ideni y'iki kintu. Rero gerageza wicare utegure uvuga ati jewe nimba nkora ibi bintu nkora ku kwezi, nimba bampembaye mahera ifo ko nkoresha hama nkabikaya.
yego naho yakoresha yose ukavuga ati mugabo naho ndayakoresheje yose hari hasigaye ikinogo, hari ibintu narashirayo, ukaba ufise uwo mugambi. Ibi bizogufasha cyane gutegura umwaka wawe kandi no kubika amahera, kubera yuko amahera turayakeneye twese. Ibintu bishobora kugenda uko utabipanze, mugabo wofu umunanirwa wari ufise umupango cyangwa wari ufise porogaramu, hakunanirwa atakintu na kimwe wari warateguye. Rero gerageza utegure, hanyuma Imana izohezagira. Ngibi ibintu bishobora kugufasha gutegura umwaka wawe wa 2025 imbere yuko urangira. Fata umwanya ukore ibi bintu, birashobora kugufasha. Nakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Bandanya mukora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Murakoze.